Dire macho tuyireka uriya si Isaac kuriya. Eje yambwiye ngo ntakora no munsi kumbe yashaka kudandaza impuzu rasta. Manye ne tureke ibyo tugiye gukora tumanze turayivyarimo. Oya mpaka tumenye ivyarimwo. Reka shaka Si afisi impuzu nariko dandaza Isaac kozi atikera dandaza. Jana inambia eti hatatumika leo. Lakini angalia kuna chuuza nguo. Twe twakoze kuva mu gatondo aranka kuza dukore. Uramubona ivyarimwo. Ngerekane cyuma ngerekane cyane niwe ndaki. Singuri hari imbere ni rushakoshi. Niwe ndaki se jo afisi imipira ya Isaac man. Uno munsi Isaac active. No munsi tanga kubona. Oh erekana goresha reka. Man, ini Isaac active ni team. Sakuja kuntu ijya siyo mwaya tubwiye ngo azogurisha muzijya mpuzo baba. Mama we, uriya ni Isaac classic nyene. Niwe nyene. Mani niwe yambaye yashati. Ugenda umubaza ngo tumaze tukore gato ivre. Juma ingo vrema tuvangato. Ambara jika yuko kwa gusafi. Gusa nutujyanira nya Isaac. Tumaze tuyaga abantu barashika kumenya ivyo turi ngora mani je barabizi nagize ku accident naragize accident twaragira ingorane mu mazi ibintu byinshi umva twebwe mu bisanzwe hagiye abantu barabona ibiganiro byacu bakibaza ko biboneka byoroshe ariko turaruha sana s'il vous plaît turaruha sana rero turakeneye gushikirwa kugira turonke akadéplacement ha campagne yatanguye deja turi muri campagne umuntu wese yumva yuko ari tayari gushikirana nanje n'ukuri nawe ibidolari rimwe niba ari amafaranga 10,000 n'amafaranga 1,000 ugatiza kujesha kanda gusupportinge muri akazi aho guma wirirwa umuzuba wiruka uhangayika je vraiment nzogusupportinga tukugurira akadéplacement n'ukuri je d'accord gama ushaka imodoka mu mipira n'ingofero imodoka mu mipira n'ingofero kubera iki none ni wogugwa gute gute Isaac TV ho man wana kutatugiye kuri rya dire macho tuyireka uriya si Isaac kuriya Eje yambwiye ngo ntakora no munsi kumbe yashaka kudandaza impuzu rasta. manye ne tureke ibyo tugiye gukora tumanze turayivyarimo. Oya mpaka tumenye ivyarimwo. Reka shaka si afisi impuzu nariko dandaza Isaac kozi atikera dandaza. Jana inambia eti hatatumika leo. Lakini angalia kuna chuuza nguo. Twe twakoze kuva mu gatondo aranka kuza dukore. Uramubona ivyarimwo. Ngerekane cyuma ngerekane cyane niwe ndaki. Singuri hari imbere ni rushakoshi. Niwe ndaki se jo afisi imipira ya Isaac man. Uno munsi Isaac active. No munsi tanga kubona. Oh erekana goresha reka. Man, ini Isaac active ni team. Sakuja kuntu ijya siyo mwaya tubwiye ngo azogurisha muzijya mpuzo baba. Mama we, uriya ni Isaac classic nyene. Niwe nyene. Mani niwe yambaye yashati. Ugenda umubaza Yash. Akunzi wa Isaac twabonye Isaac tugiye kumuvumbura. Chuma twagiye. Isaac TV domuwe ni Isaac classic agora dandaza impuzu yo bro. yera watibi Hata tongeye kwanza boss. Boss twatugiye ku kazi mbwa tukeneye kumenya ivyo urimo. sira eko nani Reka tuyage. Va kwanza ndiko ndidandariza ngahi Tuyage gatuye boss. utuyagi Uko turagenda na Juma tubonye ko radandaza. je ndiko ndarondera inoti namwe ngumuzanira ivyo Ndende inoti gute none gute kura kwanza yaparenga Umaze ndetse tuyage boss kabanze tuyage gatoye ndagusabye. Tuyage gatoye. nushaka iki starbo Shaka tuyage gatora na twatugiye mu gikorwa c'iwacu. Dushaka kumenya impamvu yatumye muza kudandaza. impamvu nuko shaka inoti nari bizi Inoti gute we nalo tushaka we zivuye mu mupira n'ingofero. shaka ngushore shaka ngushore Inoti zivuye ngaha hanye mu isoko. none kubera iki reka shaka kungora Tumaze tuvugane gato. Ngo tumaze tukore gato ivre. Juma ingo vrema tuvangato. ambara jika yuko kwa gusafi. Gusa nutujyanira nya Isaac. Tumaze tuyaga abantu barashika kumenya ivyo urimo. ngora mani kudandaza mani Chiriko ndandaza kwere mupira nga iyi ni 15,000 cyane nayo office urabuza amahera tumaze tumenye ivyo yakozanye vrema kugira tugende kuri kakandi kazi. my god ushaka ikire None urarushe sana.
inoti Inoti zabuze inoti. ngana nabuze n'abakiriya ariko ndashima Imana buke biko biraza. Amahera yiki yo gukora iki kwanza? Tumaze kuvuga ko ukeneye inoti. Inoti hanyene ku soko nyene. Nibaza ko jewe ndumusazi kuja mwibarabara kugira ndandaze inkofero n'imipira man je ndi mu migambi. Migambi nyabaki turashaka kumenya iyo migambi kuko nkatwe ndafise imigambi yo kugiwe kwiteza imbere kuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaravuze neza yuko abajene mureke kuryama. Murazi icisha ari nk'ikibazo je kumbwira ati vraiment kunyene ngukadandaza ngo imipira n'inkofero dushaka kubimenya. None imipira n'inkofero ndabidandaza iki? Umugambi ni wahe kwanza kugira tubimenye nka twebwe turi muri team Isaac TV turimo turashaka kubimenya. None ngombwa reka ndaganda kwa this time. None ngombwa ibintu byose je ntegura mu bimenye. Reka si ngombwa abantu. Kubimenya je na Juma Jose. Mwe murindire gusa mwe abafani basi bashaka kubimenya basi bumve. Kwa kubisa umuvumburo mzee. Urumva mumaja mu make. Je narabonye ikintu kimwe cisha abasore b'ibujumbura. Abasore b'ibujumbura mwigira aba VIP. Nimushaka gukora, nimushaka kudandaza. Umva nk'ibi ngandi ko ndagira aro abasore bavuga ati yo uje yasaze, uje ari mu biki ariko for real. Eriko ndarondera inoti maniga, ana black. Umugambi uri kurondera mu nkofero n'imipira ni nyabaki? Orazi inkofero imwe ni 10,000, umupira ni 15,000. Aro na 20 bariko barayigura. Kubera aro bamwe bakunda Isaac TV turiko turahura nabo bakambwira ati nukuri turagushigikira kuko ibiri kuko ukora ari vyiza. Urumva rero nivyo nimbonero ngaha ndi no muri kampanye yo kugura kaduga man. Ushaka imodoka mu mipira n'inkofero? Imodoka mu mipira n'inkofero. Kubera iki none? None wo gugwa. Gute? Gute? Isoro igwira higiye man. Imipira yose amahera yose ukora mu mipira n'imodoka. Bien sûr. Urumva umuduga nje yakugura. Ni umuduga wa Isaac TV. Kugira urako ndana brand yacu kugira nyine abantu badukunda bagure. Hama rero kuko izi ngofero nuzibona kuzari nyinshi. Imipira chika 20. Imipira yaheze maniga. Imipira yaheze n'ingofero zaheze abantu bakora zigura n'ukuri. Ushaka kugura imodoka mu majambo man. Nkabanje baniga bashaka kunshorera bashabona kamera bacabara. Tumaze tuvugane gato. Urumva rero tugufasha mbwa. Uramfasha? Tuma tugufasha. Ora rero imipira yuko buke tuzoronka agafaranga tugura ka déplacement kuguza karadufasha kuronka ibiganiro ahatandukanye. Donc cyase kuvuga nka kujya mu show woruja mu za Gitega hehe iyo modoka niyo zira tu déplacer dutwara Gitega. Bien sûr. Ora nkuba hariho nkahijya ejo isoko ryo maramba ryarahiye bararondira umuntu abatabariza barabura Isaac TV turi ku mwanya tuza gukorera ku mwanya barabura umuntu abatabariza urumva ndababara sana kuko twarabuze déplacement nabagiye ko nakubwiye Star Boy Simba bavuga ati nta déplacement mfise je n'amara déplacement mfise urumva rero twibwe turabajene turirondera twenyene kusha turondera ingene twiteza imbere twenyene urumva nivyo turimwo. Ariko mugiye umuntu akeneye umupira n'inkofero atarinze kurondera ngaho uri kuradandaza ashobora kuwuronka gute no mupira kwanje. Cha biragoye man reka tuye ntiturashika kure man. Nta kintu turaronka ariko ababikeneye n'ukuri bayaturondera amanimero ya telefone biri ngaho ku kiganirizo nimero babona ngaho n'akanimero ka konti twagashizeho. Umuntu ashaka guterera kuni yoterera na nimero do konti twashizeho. N'akanimero ka konti twagashizeho kugira umuntu ashaka gushira ku $1 $2 $3 badushikire. Je ndazi vraiment yuko ari abantu benshi bari hanze ba diaspora badukunda bakurikirana ibiganiro vyacu kugira bagire kugira barabe yuko bogira ico bafashije vraiment tukagura umuduga wa Isaac TV yo kuja kuri tere. Urazi yuko ari umuntu yogenda mu kabare maniga akanywa umuriyo nakawusorera abagenzi ugahera akava yuheze. None je urego umudandaza maka ngoro. Ahubwo kurateba mvako ahubwo je bakozi ba Isaac TV turamufatiye ajya hose. Isaac Tushaka kugenda reka tumaze kugira cyo tugenda ku gikorwa cyacu reka nturahetse wavuze ko uza gusiga akanimero do konti hajya kugira bashire kwa mahera noronka desa na truwase hari nk'abakiriya bashaka kunshorera ariko biriko biranka ko banshorera kubera ibintu none reka tumaze dushaka kumva neza ko kugira abantu tubumvishe neza twabonye kuri kuradandaza none ndakwanze gatowe mutama fresh uko fresh urabona abasore bakaze neza wakazi babona gute ndakwanda kubaza babona gute abasore bameze fresh bako badandaza fresh songo bameze neza yego ko business rindira kwanza ariko ndandaza iki ko badandaza ibirayi uraza amahera yiza ku munsi uyu urayaje nayo nzanga ataraka jewe ninda za mahera make yiko uri mu bosi wacu tumusanza uruba abasore bako baramfatira ngaha bako barambaza ngo gute no ndandaza impuzu n'inkofero ngo sinzi biki none akasa kazi manika ako nakazi kwe kandi kinjiza inoti neza none
ibindi Mwakoze mutama kuduhisha. none ibindi nibigisha aba basore baruta abasore benshi baryamye ari abana benshi bari mu rugo baryamye abantu b'abasore babura ivyo bakora bakicarira uburofa Rero president yavuze ati twebwe twirondera ubuzi bwacu gukora nico gituma nawe wacirondera ako kazi kugira ngaha nka buke ariko ya modoka kiboneka. na modoka kaboneka nyene bien sûr mani gawe ngawe nando tufise yo kuzogura nk'ikiduga nyene canke uruzu ndayifise kweri iyo ndoto kweri. none ubona yuko ukeneye amafaranga ngana gute kugira witeze imbere ukeneye amafaranga ngana gute kugira witeze Hayo no bankeneje. Je no ban je branche n'ugura iduka rikomeye ngaha mu Burundi ry'ibirato 5. uzaje cegene miliyoni 12 kira amajana 5 Isaac wakeneye miliyoni 12 kugira gure modoka kandi izova muri imipira n'inkofu. bien sûr No mu bafana bariko kandi ndabishima bukebwe kuko urabona yuko abantu bariko barashigikira nkuko nabivuze abantu bariko barashigikira fresh nta nom Juma wavyumvise yo bishobora n'ubusharo baro bwa je ndiruka mtamu. ama tatuage ya Western Boy bishobora No bishobora. urutugira isoni Usana reka Jux. Nene Isaac vraiment. Isaac. Waje wambaye style uberewe ku maekuteri fresh ku kirato bien. Mugabo uriko yuko udanaje ucumere. Bavuga ngo umuntu wambaye ishati nziza ngo utembere ntuze. Ni vya bintu nyine nguma ndababwira abasore murapfa. Mo muri ishinga ibintu by'abakobwa mukishinga ibintu bitafatika ngo ntimwodandaza. Mudandaze je ndiko ndadandaza. Rwana hajya bose nako rwa dandaza. Mana uri kuradandaza. None umupira nanga. Dashana ndagushorera. Rega je nisengira niki? Nishaka urabona ariko nashaka ndamushore ndashaka kugura imodoka muri yasi ikindi kimwe ni ikintu kicishe bamwe mu Barundi barumva bacagira isoni kuko batuje imbere y'amakamera bamenyekana wewe wamuca ku makamera ukagira ugakoresha ibiganiro ba Big Fizo bande mugabo wemeye kuza ngamwe barabara jewe naho mvumbuye man ariko vraiment gusa no bavucitirukana binguye nabi bavucitirukana mukazi oya ntibinguye nabi kuko je ndi mu kazi kiwanje nibaze kutaza gutirukana kandi waza kugiposti iganiro Juma yase kwishira ko turakishirira ko rindi nese ibintu uraheze basi ndaza reka basi twe tugende basi reka tukureke basi twe tugende amusika ruradandaza je ndeka nidandarize je ndiko ndaraza inkofero zanje ngaha n'imipira kugira abazera ni sawa megereza kuri ngofero nari je ndiko ndaza inkofero mani amahera nayo Juma Juice mbona tohetse urumvise so kureka bwira udandaze tumanze tuje kugikorwa amaturagaruka tugufashe gusa akamunotera abantu bariko baturaba bazi ko hari abantu benshi bakunda Isaac TV bari mu hingo itandukanye za Amerika za Canada je barabizi nagize ko naragize accident twaragira ingorane mu mazi ibintu byinshi umva twebwe mu bisanzwe hagiye abantu barabona ibiganiro byacu bakibaza ko biboneka byoroshe ariko turaruha sana s'il vous plaît turaruha sana rero turakeneye gushigikirwa kugira turonke akadeplasement ha campagne yatanguye deja turi muri campagne umuntu wese yumva yuko ari tayari gushikirana nanje n'ukuri nawe $1 niba ari amafaranga 10,000 n'amafaranga 1,000 ugatiza kugenda kanda gusupportinge muri akazi aho guma wirirwa umuzuba wiruka uhangayika je vraiment nzogusupportinga tukugurira ka déplacement n'ukuri je ndi d'accord je reba bivugisha ngo urabona ngo umuntu w'umusore nkawe vraiment mudandaza impuzu nize ahubwo ndose n'ibiratu nzodandaza n'ibiratu je ndabona nzodandaza maniga nzodandaza kwe ahubwo muryama muhira ngo murindire ngo amafaranga ngo abavyeyi tuza mukanya gufasha no ma micro ndababwira akantu Shaka fate mikro bakuzi ba Isaac TV turakene oya amaboko yasa nabi man ntuze kunchafuriza impuzu z'abakiriya abakiriya banje barishimasha umukiriya n'umukwe umukiriya n'umukwe ashaka ibintu bisukuye abantu rero bakeneye kudushigikira barahawe ikaze badushikire akanimero de compte kose kari ngaho kugira twese twiyungunganye hama tugura ka déplacement ka Isaac TV kugira ntitwaje ruguru hari abantu bagowe vraiment babaye cyane bari mu ntara yari indani mu bitoki mukeneye yuko mubibona ari abantu basabye ko bashaka kubona ubwiza bw'igihugu babona Burundi nyene busa neza byose rero ntibikunda ugashaka umva umuntu aguye ati ngo je shaka uzogende ngo mu Kirundo uzogende biki ibyo byose ntibikunda ta déplacement ngamaze kukwiza menshi umva hasigaye rero nabandi bazoterera kugira tuyagure turi benshi bakonze uranyisubiye bakonze ba Isaac
umva rero kandi rero iyo ngeso yo kuza murafata none nk'ubu wega cyo tugenda kugishira ko bunyene kugira abantu bakibona usanga cagiye bakunzi ba Isaac TV murazi turakora ibikorwa byinshi cyane gose rimwe turaruha rimwe tugafata déplacement mugani dushikiyo tugiye tugashika twacerewe bivanye nuko na déplacement dufise twafashe bisi genda buke mugabo ndatawe ivyo boss wacha showe ari byo ariko aragira adoya karorero baravuze yuko uri umujene utegerezwa gukora kugira ubake kazoza kiwawe nico gituma twamusanze hano nako tugiye kumufasha nimufise ico terera murazi mu boss wacu Isaac Classic yarahuye n'ikibazo aragira accident kubera imoto iki mugani nico giye yuko dushaka kuronka intererano yanyu nimba ajya make turonka kuri ijya mipira ku nkofero hari ico mukwiye kongereza nkamwe nk'abakunze ba Isaac TV canke nk'abantu bakunda uburundi bwacu twese henshi turaronka inkuru nyinshi ariko tubura déplacement tubura ukuntu tugenda ariko nahawe gutanga intererano ivuye ku ruhande rwa kandi kubw'umutima bwawe gukunda ukunda Isaac TV murazi ko tuba ibintu ku mwanya kandi tuba ibintu bikosoye Star Boy kuri Mike za Isaac TV aho kuri kamera kwari kumwe na Juma Jux ni wari kwaratumbi byose biboneka Juma Jux katwe tubandanize tuje gukora igikorwa ciwacu ca tuzanye tugende amatoza kuvugana na boss hanyuma Isaac TV. Oh.